Ndabaramukije cyane bene data bakunze b'ikiganiro igitondo gishasha amahoro y'Imana niyo ndabipfurije mu byanyu no mu banyu. Ni jewe Janvier Manirambona mutaramanye muri kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuno munsi, nkaba ari jewe mpanda kibatunganiza, nkaba ari jewe nkunda kukibashikiriza kugira ngo dushishikare gusangira amajambo y'Imana umuntu yokwirigwana mu ntumbero yo kwipfurizaniza igitondo ciza canke gishasha, kuko murazi yuko umunsi wose burya bari umunsi mushasha ntuzosubira kugaruka uko nyene tereke uwubonye. None rero iba ari intango nshasha Imana iduhaye kugira ngo dushishikare kugira kunezererwa ubuzima. Imana yacu nihimbazwe n'amajambo rero Imana yakoze. Tugomba dusangira amajambo abonekana mu gitabo c'Abaroma, ni cete Paulo yandikisha ishengero ry'Iroma, kumbure ngira ngo niho nabanda kivuze neza, ni igice ca mbere umurongo wo 8. Hanyuma indanze y'amajambo ivuga ngo Paulo avuga ko yipfuza kuja i Roma. Irya mbere hari mwikete rero Paulo yandikiye Abaroma, ishengero ry'Iroma, ariko babwira ko yipfuza kuzobagendera. Hanyuma aravuga ngo irya mbere mwese mbashimiye Imana yanje muri Yesu Kristo, kuko inkuru y'ukwizera kwanyu ikwiye mw'isi yose. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, murumva n'amajambo si menshi muri bana bo kuw'Imana. Ahasanzwe hariho amiga yo kuw'Imana y'abana, novuga ngo Sunday school mu Congereza niko bakunda kubivuga kumbure. Ndamurandumva nigusanga twakuze tukivuga ukuntu tutazi cari cyo ngo muri Sunday school cyangwa école de dimanche basi. None rero nagomba kuvuga yuko nayo bayamiga y'abana bato batarakwiza imyaka 9, aya majambo bashobora kuyafata ku mutwe bakavuga ngo umurongo wo gufata mu bwenge 2. Hanyuma bakavuga ati icete Paulo yandikiye Abaroma igice ca mbere umurongo wo 8 havuga ngo irya mbere mwese mbashimiye Imana yanje muri Yesu Kristo, kuko inkuru y'ukwizera kwanyu ikwiye mw'isi yose. Iryo barashobora kurifata kabisa, kuko nayo ndavuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Iryo naryo nyene rumva bararifata kandi ubona umenga yoyo ni menshi. None rero Paulo ntaragenda i Roma, ariko yumva amakuru avuga ku kwizera kw'ishengero ry'i Roma, ingene ari ishengero ryiza rimeze neza. Ukwizera kwabo Paulo arakumva, yumva intahe nziza z'abakristo, z'abemera Kristo, z'abayoboka Yesu Kristo i Roma. Kandi i Roma tuvyumve neza, si kubera ko ibihe vyaho byari favorable, si kubera ko ibihe vyaho vyorohereza bizera Yesu, kuko ntihari ku mugwa mukuru novuga ngo wiganziwe n'inyigisho za Yesu Kristo. Imana yacu nidutabare, ariko mugabo ngo yumva intahe yabo. Paulo ngo aranezerwa, araryoherwa, aravuga ngo irya mbere ryoryo mbashimiye Imana mwese muri Yesu Kristo, kuko inkuru y'ukwizera kwanyu ikwiye mw'isi. Imana yacu nihimbazwe. Amajambo burya nagomba ko tuyagobotora mw'ijambo insanganyamatsiko ivuga ngo ingeso zawe nziza zamamare. Imana yacu nihimbazwe. Aba bantu ukwizera kwabo, ugusenga Imana kwabo, kumvira Imana kwabo, ukubaha Imana kwabo kwaramaze igihe ntazi. Sinzi ko ari umwaka, sinzi ko ari imyaka 2, ntumbaze, ariko mugabe ikintu kiboneka nuko kuva ukwizera kwabo kuhabaye bakizera Imana, ukwizera kwabo kwaramamaye, kwaramenyekanye, kandi suko bari basanzwe batumbereye
kwiyamamaza oyaye bobo barizeye Imana bumva izo nyigisho zagiye zisirikira zivuga kuri Yesu Kristo umunyanazareti baravyizera naho atari Yesu Kristo w'iwabo mu ntara y'iwabo mu gihugu c'iwabo baravyizera ariko ngo amakuru ngo ashishikara kugendagenda mbere ngo Pawulo yakoresheje imvugo ngo yamamaye kw'isi yose kuko inkuru y'ukwizera kwanyu ikwiye mw'isi yose Imana yacu nihimbazwe. Aya majambo araryoshe. Ngomba kuvuga iki rero? Ngomba kuvuga ngo birakwiye yuko rero iyo umuntu yizeye Yesu Kristo bigaragara ko yizeye Yesu Kristo. Kubera iki? Kubera iyo umuntu yakiriye Yesu Kristo ngo amubere umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe vyanka vyakunda harabaho impinduka, harabaho changement, ubuzima bwiwe burahinduka, ntibuguma bumeze kwa kundi bwari bumeze atarakira Yesu Kristo. Ingeso ziwe zirahinduka, imvugo ziwe zirahinduka, inyifato ziwe zirahinduka, ukuntu abanye n'abantu birahinduka. Hanyuma abantu bigeze kuba bamuzi nk'intagondwa, abantu bigeze kuba bamuzi nk'umuntu w'imaraya, abantu bigeze kuba bamuzi nk'umuntu w'umwicanyi, abantu bigeze kuba bamuzi nk'umuntu adashoboka, umuntu w'ikiyoberane, umuntu w'ikigonde, umuntu mubi muri sosiyete, umuntu yuzuyemo amacakubiri y'amoko, umuntu yuzuye urwango. Abantu bigeze kuba bamuzi muri ibyo bihe, haragera igihe byanga byakunda uyu muntu yakiriye Yesu Kristo akamubera umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe. Haragera igihe abantu bashingira intahe uyu muntu bakavuga ngo uyu muntu yabije hose yarahindutse, uyu muntu hari ikintu cyahindutse, yo asigaye asa neza, asigaye afise akamwemwe, asigaye afise umunezero n'ubwiza atarafise bugaheza bukaza, bakavuga ngo naka yarabaye umuntu w'Imana, naka yarahindutse, naka ntakimeze kwa kundi, amakuru yiwe muyaheruka avuga uku, ariko naka nakiri wa wundi, naka yarahindutse. Ya mbega mwaronse amakuru? Erega naka nasanga asigaye ari uwundi muntu, uno munsi yamvugishije, uno munsi yanyishiye neza, uno munsi yo naka nasanga atakimeze nka kwa kuntu yari ameze umengo ni urukoko. Imana yacu nidutabare. Hariho umugabo umwe twabanye mu buhungiro twabayemwo, uyu mugabo rero yari umugabo w'imborerwa, asinda, agwana, mbere n'iryinyo bari bararikuyeyo. Yigeze kugwana umunsi umwe mu isoko ya Muzinda, ngaho hiyo ku Muzinda ko muri abahazi mu ntara ya Bubanza, kuko ndi umunyarugazi. Ku Muzinda murumva nyine ngira ngo abahazi muca muvyumva nyine ko ari muri komine Rugazi. Rero ngo ahura n'uwundi muntu w'ingwayi nawe kumusumba, aramwiyemera akavuga ati wewe no kubagira ibisiga. Hanyuma rero baca baragwana, amukubita ingumu ry'aryinyo yakoroka, cararitora carishira mu ngodo, ngo iryinyo ngenda ritwaye, ni ikimenyetso c'uko ndagusumbya. Imana yacu nidutabare. Bene data abakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cyacu cuno musi. Hanyuma rero uyu mugabo nagomba kuvuga iki? Atashe hanyuma akagera ku irembo, abana bariko barakinira hanze baca biruka kuburira mama wiwe, kuko bumva nico nyine bari bashoboye, ntibari bashoboye kumutabara, bari bakira abana bato. Baca bavuga ngo aho gwari uko ruraje papa mama ngo ruraje. Imana yacu nidutabare. Ibaza umwana ageze igihe avuga ngo se wiwe n'igikoko. Kubera iki? Kubera inyifato yiwe, kubera ko ari umuntu w'intagondwa, umuntu adashoboka. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cyacu cuno munsi. Ariko rero uyu muntu nubwo ari kinani, nubwo ari kigonde, iyo amaze guhura na Yesu akamwakira agakizwa, haragera igihe babandi bari bamuzimo bwabo bisha bwabo ukozi bw'ikibi basigara bavuga ngo naka asigaye ari mwene data,
naka asigaye ari mukizwa, bakanamusirino bakamwita ngo naka ubu ni mukizwa. Imana yacu ni dutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cyacu cy'uno munsi. Burya rero ngomba guhava dusozera, kugira ngo kumbure nidaba dusanga dukoresheje umwanya muremure. Rero ngomba kuvuga iki? Aba baroma ukwizera kwabo ngo inkuru yabo y'ukwizera kwabo ngo iramenyekana, abantu baramenya ngo i Roma hari ishengero ryizera rifise ingeso nziza, rifise imico myiza. Imana yacu nidutabara. Dufise ikibazo muri kino gihe, umuntu aritwa umukizwa, aritwa umuririmbyi, akanaririmba indirimbo zikamenyekana, akabicamamare, ariko mugabo hahera akanya gatoya aho gushishikara kubicamamare muri ibyo by'ukwizera Imana, muri ibyo byo gukorera Imana, bigaca bishika ugasanga ahubwo asigaye yabaye icyamamare mu ngeso mbi, yarabivuyemwo, yaraguye, yarabihebye, cyangwa ugasanga naho yabikora kumbure yarabangikanye. Ugasanga rero inkuru igezweho kuri uyu muntu si inkuru y'ukwizera Imana, si inkuru ya mwene data, si inkuru y'uko naka ari umukozi w'Imana, ahubwo ugasanga inkuru iri kiravugwa hirya no hino mu binyamakuru ni yuko wa muntu aje ikuzimu, ni yuko wa muntu ari umunyabyaha, kandi wakurikirana ugasanga nibyo bavuga umuntu bakamubeshera. Ivyo navyo turabizi ko bishoboka, ariko mugabe ikinyoma kimara umunsi nikimara umwaka. Kandi imisi yacu novuga ngo iraharuye, nkuko bavuga ngo imisi y'igishimo iraharuye. Mburya n'imisi y'ikinyoma iraharuye. Hari ijambo nasomye mu migani rivuga mwene iyo mvugo nyene yuko ikinyoma burya kimara gifise igihe cacu cashingiwe. Imana yacu nidutabare. Ugasanga rero umuntu inkuru igezweho ni yuko yabivuyemo. Imana yacu nidutabare. Yesu nawe akiri mwisi yavuze ngo muzobamenyera ku vyo bama, ivyo bama nibyo muzobamenyerako ko ari abantu beza canke ari abantu babi, kuko byanka byakunda naho umuntu yogerageza gukora iciza mugabo bitari mu mutima, haragera igihe bwa bubi bwiwe nabwo buja habona, akama ibindi vyamwa bitari vyamwa vyiza byerekana yuko uyu muntu ari umukizwa, ari umugororotsi, yubaha Imana. Imana yacu nidutabare. Birashoboka rero muri ino minsi ugasanga amakuru ari karasirikira kuri wewe si amakuru meza. Nagomba ngo usuzume urabe, mbega abakuzi bose, abakubona, abo mubana, abavyeyi bawe, barumuna bawe, bakuru bawe, abo mwigana, abo mukorana ku kazi, na yahe makuru agezweho kuri wewe? Mbega ingeso zawe nziza nawe ziriko ziramamara nk'uko iyi nkuru y'ukwizera kw'ishengero ry'i Roma ngo yamamaye na Pawulo akayumva, mbere atari bwigere ajayo kuva i Roma habayo ishengero rukristo. Imana yacu nidutabare. Mbega ingeso zawe ziriko ziramamara muri kino gihe nizihe? Amajambo yawe bakumenyerako nayahe? Kera wahora uvuga neza, wari ufise imvugo zirunzwe umunyu, zihembura abantu, zotuma bakizwa, zerekana icurico, zerekana akarangamutima kukwizera, kugukizwa kuri muri wewe. Ariko muri no minsi ikimenyetso gisigaye gihari, hari kijambo uvuga bagaca bavuga ngo nawe wega pasito, nawe wega mukizwa, mbega warabivuyemo, waguye byagenze gute? Nage bahora bakubwira gutyo, kandi we wagira ngo uvuze ibintu bisanzwe. Kubera iki? Bakumvisemwe amajambo anyuranye n'ibyo bakuzigamwe. Inkuru bari bafise bazi kuri wewe yari yuko uri umukizwa, ariko mugabo batanguye kumva uhindura ukavuga ibindi bitari byo. Imana yacu nidutabare. None rero nano majambo kandi nzanshima kuvuga muri no mvugo nyene ihanura umuntu bitameze neza ku bw'ijambo
turiko turavuga ngo ahinduke, hanyuma uwo bimeze neza nawe ashishikare. Mbega ingeso zawe ziriko ziramamara, ziriko ziramenyekana muri quartier, ni ingeso zishobora gutuma abantu bakizwa, bahinduka, bakaba abantu beza. Umukoresha wawe canke wowe ukoresha wawe abo mwirigwana, abakubona, abo serva, abo ibintu, abo muhurira ku kazi, bakubonamwo ingeso izihe. Nagomba kukubwira ngo burya baradusoma, baradukurikirana, baratumenya abo turibo, baratubona naho batobitubwira, ariko ugasanga baramaze kutumenya ngo genda hanaka. Ukazobyumva hazi igihe barakurikiranye, bakabona yuko we batamanyangurima, bakavuga ati genda kwa naka, naka ivyo bimeze neza. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro. Igitondo gishasha cyacu cyo mutuguma dusenga Imana. Rero nimba wisuzumye ugasanga ingeso ziriko ziramamara kuri wewe si ingeso nziza, naguhamagarira guca wihana, ubwira Imana ngo Mana mbabarira kuko ivyanje ntibimeze neza. Ibiriko biramamara si ibintu vyozana abakizwa bashasha, si ibintu vyamira ivyamwa vyiza ababibonye ngo bibe vyobazana mu gakiza. Kandi iyo nayo ari misiyo ikomeye watumye abigishwa bawe ngo bagende mu isi yose bababwire ubutumwa bwiza, ababwemera bihane, bakizwe, babatizwe mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Niwaba rero usanze hari ingeso zitameze neza muri za mvugo zawe, muri bya vyiyumviro vyawe, muri za ndabo zawe, muri za ngendo zawe, kwa kuntu ubanye n'abantu, mwene data uhinduke rwose, usaba Imana iguhangaze kandi gushoboze guhinduka. Vyoba vyiza hageze igihe intahe yawe nziza yamamara, abantu bose bavuga ati mugabo naka ni sawa. Twasomye amajambo kuri Enoke ngo abantu ngo ntibabaye bakimubona ngo kubera ko Imana yari yaramujanye. Hanyuma ngo baba rero bagose barashinga intebe bavuga ati turavye Enoke ukuntu yifata, ukuntu yemera Imana, ukuntu yari yarahindutse, ukuntu nta nkeka Enoke vya bindi yakurikiye kwa kwemera kwiwe Imana yaramujanye kuruhuka. Abantu bavuga ati nukuri iyo bija hose Imana yaramutwaye. Nayo ubundi nta bindi bitabo babisomye mwe bavuze bati iyo bija hose Enoke ntiyapfuye, Enoke yaragiye, Imana yaramujanye. Dusenga Imana rero vyoba vyiza intahe imenyekana kuri we, bibaye intahe nziza. Mwami Yesu tugushimiye cyane kubwana amajambo twumvise, atubwiye yuko inkuru y'ukwizera kw'Abaroma yamenyekanye mu isi yose, yari inkuru nziza. Ariko muri bano bantu muri kino kiganiro harimo abantu ata nkuru nziza y'ukwizera ibaboneka ko, ibamenyekana ko. None rero bahisemwo kwihana, nubahangaze, nubeze, nubatunganye, nubakure ko amarabaga n'ibibarega byose, nkuko batuye, nkuko bihanye. Mwami Imana imbabazi basavye batuye zibabeko, hanyuma ucubashoboza, ubaho ubushobozi bwa kemera bubabashisha gushishikara kugira ingeso nziza zituma ibimenyekana ari bishingira intahe Imana. Mu izina ryawe ryera Kristo Yesu no tubisabye tuvyizeye, amen.